Bakunzi bacu, bakunzi ba B-Info Plus, kandi baramutse ndabahe n'ikaze muri kino gitondo c'igenekerezo rya 4 kwezi n'ukwa mbere umwaka w'2025 plutôt. Mu nkundire ndabaramutse mu bose mudukurikirana aho muherereye hose, by'umwihariko abumva runo rurimi rw'ikirundi ndavuga mu mpande zine z'igizisi. Nkuko bisanzwe ntabwo ndi umwe muri studio zinduranye n'umusisanguzi niwe tugiye kuyaga mwa kino kiganiro. Turaza guca ku mayange ibiri ku mirongo y'urugamba, ndetse cyo twibanda cyane ku biriko biravugwa ngaha mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi na rijya mubona yuko twinjiye mu gihe cyo kudovuga yuko ari gihe cyo guteguriramwe amatora y'umukuru w'igihugu. Murabizi yuko havugwa vyinshi, turaje tubanze tubabwire ibiriko biravugwa yuko ngo Burundi ngo bwoba bwatewe canke bwoba bugomba gutegwa nkuko muriko muravyumva ku mbuga zigiye zitandukanye. Ariko mbere ko tutangura nango ndakuramutsa bwana umusisanguzi. Urakoze cyane bwana journaliste, reka ndakuramutse nanje. Ikiganiro cyane dukoranye muri mwaka wa 2026 cyane gose. Ubwo rero byo kubera umwaka w'imigisha, amagara mazima, hako nyine n'amafaranga menshi uzaronka. Kananje ndabifuriza ko mubivuze ndabigwize na gatatu. Asante sana. Hamareka nce ndamutsa rero abagiye kubana natwe muri kino kiganiro. Ni kiganiro mu by'ukuri dusa n'abari barahevye ibiganiro byo kangurira bene gihugu gukunda igihugu, kubereka bimwe n'ibindi bari ko biravugwa icyo babigamije. Ariko muri mwaka tugiye kubigwiza cyane gose kuko byarafashije abatari bake, niyo mpamvu bamwe n'abandi bagiye kubigarukana cyane. Bwana umusisanguzi, ntitugomba kuja kure cyane y'umutekano ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Hari byinshi byo biravugwa, ari amajambo menshi novuga yuko ariko aca kwizimbuga zisanzwe dukoresha, aho abari ko baravuga yuko ubundi bwa bwatewe kwigenekerezo mu buca bw'inkezo ya gatatu nyamba nihenze mu kibira ca Nyungwe, aho bavuga yuko bari batewe ngo na Lady Tabara. Ariko ndibaza ubu ufise byinshi ushobora kubivuga ko eske abantu badukurikirana, abantu bavyumvise bumva iki, batahura iki, nivyo canke sivyo? Urakoze cyane bwana journaliste. Iyi nkuru ivugwa ko Lady Tabara yagabye ibitero ku birindiro by'abasirikare b'u Burundi bari mu kibira ca Nyungwe. Mbabare ndayihuze n'inkuru imaze imisi kirakiragizwa n'impunzi iri mu Buganda, umusirikare w'umunyarwanda avuga ko yari umusirikare wo kwa Kagame. Yuko ngo Kagame ngo noneho ngo asa no wahebye Lady Tabara, ngo yaremye umugwi mushasha wo gutera Burundi, bafise ibikoresho byinshi, yavuze ibintu byinshi cyane gose. Ibi byose ngoma ndabishire hamwe kuko bigamije ikintu kimwe bwana journaliste. Mu bisanzwe hariho abantu iyo babona abantu dutekanye batigira batekanye, baca baribwa umugani wawe baribwa. Kandi mu by'ukuri hariho abantu bababazwa nuko abarundi tuba dutekanye dutuje. Bararemye ibinyoma byinshi cyane gose byo kuraba yuko abarundi bohunga cyo bocanamwo mugabo byarase, sivyo? Igihe ibihuha byari byakaze gose bavuga ko Uvira igomba ifatwe, maze baca batandukira Bujumbura. Uyu munsi turi igenekerezo rya 4 nzero mwaka wa 2026. Inyeshamba z'u Rwanda zinjiye muri Uvira ku igenekerezo ry'icenda, sivyo? Garama mwaka wa 2025, sivyo? Ukwezi gusa no kugiye guhera, mugabo ubuzima mu Burundi bwagumye bwa bundi cyane cyane Bujumbura. Ngantunga Bujumbura ubuzima ni bwa bundi, ibikorwa birakoreka kuri kwamye. Nta kintu na kimwe umuntu abaye mu ntara ya Bujumbura yahagaritse gukora ngo motife ngo Uvira yugawe, ngo inyeshamba igisirikare cy'u Rwanda RDF cinjiye muri Uvira, sivyo? Nyuma yaho harajandi makuru avuga ko RDF bagwije abasirikare ku mupaka wahariya mu Bugesera, ahatumbiranye intara yacu ya Kera Kirundo. Bahaguje irwanisho rutura hamwe n'abasirikare benshi cyane gose, ngo nta kindi bagamije ngo gutera igihugu cy'u Burundi. Mugabo ubwenge bukabasiga, bagaca banavuga ngo bimvye n'ibinogo byo kwinyegezamwo ndake. None abantu bagomba gutera Burundi
baca bimba indaki wabo nagira ba advancing na sesa ico ni cerekana yuko ni kinyoma bateguye mugabo kidafashe nimba barimvye indaki ego sibo bagomba gutera Burundi ahubwo biteze ko ari Burundi buzobatera c'est vrai rero urumva baca batwara ibyo byose muri angle yo kure mu bwoba mu bene gihugu gutera ubwoba abarundi bagumane umutima uri mu kirere bazi ngo ntibuca Uburundi bugomba butegwa. So rero bona journaliste kiba novuga ni giki ndagomba gusura kwibutsa abarundi ibintu nama nababwiye. Ego. Abarundi tugomba kugirira icizere igisirikare cyacu. FDNB. Ibi kabisa mu byumve. Impamvu ngoma ndababwire ni iyi. Sivyo? Se barundi ni never. Ego. Igisirikare cy'u Burundi ni FDNB. Sivyo? Bivuze ngo umunsi se barundi azokobereza akabwira abarundi ati twatewe wumve ngo abazofata ya mbere kugwanya umwasi ni FDNB. Ego. Kandi ico gihe se barundi azuvuga ngo twatewe ari uko yabonye ko FDNB byayinaniye kuzibira umwasi hazo bagomba kwikora ku barundi twese. So niyo mpamvu rero ata murundi yorara amajoro yorara yicaye ngo urumva ngo gutuma dutegwe ntiyaragera. Nabona ko akarorero k'ibyabaye muri 2012 na 2018 mu ntara ya Kibitoke ku mupaka. RDF barishongoye ngo bajuga bigitero mu Burundi baragabye igitero kweye nkuru nziza jewe niho narindi bwana journaliste ndakubwije ukuri nta musirikare wa FDNB yagiye kuri fro ariko bwana musangozi ngaho nyene ntaguciriyemo ibisa nivyo. Hari umutama dukunda kuyaga niwe yambwiye ati mu gihe izi nyeshamba zo kubahuka zigatera ngo Burundi ngo FDNB yo tubuza ati tugiye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Urumva abarundi bo urugamba ntabwo rwa rwa FDNB nivyo nagomba kubwira bwana journaliste kuko yambwiye ati tugerageje kuraba imyaka irangiye Uburundi buzima bwaciyemo biragoye cyane ko twemera gusubira mu bucakara nk'uburaho. Rero ubu baramutse baduteye FDNB ahubuze twamagana twe tugiye imbere. C'est ça. Ivyo nivyo byabaye 2012 na 2018. Abene gihugu bakumye nduru babwiye ati ntidukeneye umusirikare ngaha. Bahaye raporo FDNB gusa ati babwiye ati mwebwe ba FDNB mushobora kuba muba muje gukingira zino nkozi ziki na cyane ziya condition z'igisirikare. Twebwe ni mutwirekere rero twiga abasivile tuninde twikorera. Urumva rero dufatiye kuri ivyo mu byukuri nta murundi agomba kuba yorara ntibuca ngo motife ngo umutekano w'igihugu ngo urasugereje. Kumbure bashobora kuzana amateori yabo urumva ngo ubu ngo hari intambara ziri moderne ngo bokoresha amadrone izo drone no kwa zifise kweri ki baguma bakuga nk'imbwa ziboshe baguma baboroga ngo urumva ngo Burundi ngo busane uko ngo busotora u Rwanda iyo ntambara bavuga bagomba gusoza ku Burundi nimba bazuye gwanisha amadrone kweka amadrone batararungika ahubwo ngaho nyene uvuze yuko bo gwanisha amadrone nyambara u Rwanda rugomba gutera ubundi bikoresha drone ngo bagwihenza ati gute kuko u Burundi n'u Rwanda bihana umupaka ko byo babibi mu gihe hari ikindi gihugu cyo kirenga ibindi bihugu byinshi kihaza gutera ngabo niho byogora. Rero ndiko ndakubwira donc ahera amateori babeshesha abarundi urumva igisirikare cyo ngo nikiri moderne nta bigwanisho gifise mugabo ubwenge bukabasiga bagaca bagaruka ngo indege ziriko zirahagurukira ku butaka bw'u Burundi ngo zikaja kurasa ngo muri Kongo banana. Kubijanye n'ivyo uvuze ngo igisirikare cyacu ngo nikiri moderne ngo inkoho ibigwanisho technology Neva yaracishuye neza yavuze ati aba bantu gituma bivuga ni kwera batavugana n'Imana. C'est ça. Ubundi yo bavugana n'Imana yo bahishuriye. C'est ça. Erega nivyo nyene. Rero bwana journaliste kuri ivyo rero kuvyavuzwe ko Red Tabara ngo yagabye ibitero yaragabye ibitero mu Kibira nivyo kuko ugwa mu amasasu gwarumvikanye mu Kibira mugabo yavugiye kuri kote y'u Rwanda. Hari umuntu aca yibaza kubera Kibira yinjira namwe ari bibiri. Umuntu aca yibaza iki kibazo nimba Red Tabara ati Burundi ikabutira kuri kote y'u Rwanda yo Red Tabara ati cyangwa ari abarundi bateye u Rwanda
ariko ibintu kuko ubwo bw'amasasu bwabereye kuri kote y'u Rwanda isiguro nyinshi kandi yaba byabereye kuri kote y'u Burundi sha baratuza ntihaba hageze hakiri mu gacerere ntigikunda kuko FDNB bari très sensible n'ubutaka bw'u Burundi cyane gose très sensible ni nabuto bategeza kumenya buri kintu rero hageze amagingo aya nta kintu aravuga hariho wumve ngo hariho abantu barara ntibuca bumva akantu gusa kaba hafi y'umupaka w'u Burundi y'igihugu cy'u Burundi baca baba bamaze guhimba inkuru ubwo nyene bagaca bashikiriza ya nkuru yabo ko bifondeye rero abarundi nibareme tureke kugira ubwoba kandi ikindi kintu gihambaye ngomba gusaba abarundi tureke kujana nyabahururu tureke ni ukuvuga kujana n'ibindi turiko dushaka gukoresha ibishobisho sivyo ukumva ngo kubera iki badakora ibi kubera iki hadakorwa ibi wowe uvyiyumvira nkawe w'ivyo ahubwo baza leta nimba ukeneye kuganira na leta muriko mutegekanya ibiki kubijanye n'ibi n'ibi apana kwibaza ko leta yokorera ku vyiyumviro vyawe wapi sivyo ni nka vya bindi abantu tujya korera umupira ngo yari kuwukina wowe uciye muri tribune ugakomeza ngo cyangwa uri kuri televiziyo ujya mpunga bikoze nabivuremo ngo yari kubikora uko wewe uhagushe ubikora wewe urabona ngo umupira ngo yawuhanga ujya nishatsinda sisa wowe uri kuri ecran cyangwa uri muri tribune ni biro bona journaliste niko abantu tuko turakurikirana iby'umutekano w'igihugu n'iby'intambara bo c'est vrai isi ya kera siyo yubu umurundi wo muri 2000 wo muri 2025 hariho evolution kubera ko urufisa ama internet n'ikitusa mugabo nuko benshi tutakoresha mu biba bikenewe sivyo ubu igisirikare cy'u Burundi kiguze inkoho kumwangurukana bumenyi biba byamaze kugaragara naho bayigura mu hari inkoho baheruka kugura rutura ko batavuga ko igihugu cy'uburundi cyaguze inkoho rutura baguma bari gusa nta nkoho moderne d'office by the way kumwangurukana bumenyi biriko mugabo ati nta bikoresho dufise so ibintu bimwe nakubwira rero tureke gutwarwa n'ibishobisho ibyifuzo byacu niduce tubona yuko ari byo rigomba gukorerako uburya ibintu by'intambara habamwo injedi cyane ikarata ngira ngo rumvise nyene iteka ingene yishuye ku kibazo bamaje ngo igisirikare cy'undi ko cyakiri muri Kongo sivyo ubundi je hari ibintu nkunze gutangariza bamwe n'abandi bakabifata nkaho ari amabwirizwa 10 sivyo twebwe twarekanye ko igisirikare cy'u Burundi cyavuye muri Rubarika muri Ruvungi Sange n'ahandi na Uvira baravuyeyo mugabo leta y'u Burundi yigeze bitangaza wapi kandi natwe twatangaje ngo bavuye muri Kongo twabuze ubuce bavuyemo mugabo abantu baca barapanika ngo barundi bose ngo bavuye ku butaka bwa Kongo nayo shwi abarundi ku butaka bwa Kongo bari bahari kandi natwe amakuru twatanze saho twasabye muri leta wapi kuko hari amakuru leta idashobora gushikiriza nka leta wapi kabisa twebwe kubera ko tuba dufise nyene iminyuro y'iwacu amantene yacu ari fise quelque part atandukanye amakuru tuyashikiriza atahayere sino leta yo irafata umwanya wo kuyashishoza ikayumvira ko ikazibashikiriza inyuma y'igihe rero kuri ico kibazo rero turi mu bihe mu by'ukuri nuko babivuze twimirije amatora rero ibintu by'impuhwa bigomba kongera kandi kuba byinshi abantu mu byumve basesa nkuyoze ababandi bakamisha mu bintu bitabigenda neza ubu ni igihe cyabo mugerageze rero kumenya amakuru mu agaciro mwumvise inkuru icambere mugomba kumenya iyo nkuru yatanzwe nande ubwo iyo nkuru yo bigamije iki nivyo rero tugomba kwashikirizamwe n'abandi tumenye mu by'ukuri kumenya inkuru turiko turahabwa iyo yajiva amikindi kandi gikomeye cyane ni ukwirinda gukiragiza inkuru tutazi neza yuko iyo nkuru ari y'ukuri kuko ubundi iyo utanze inkuru y'ikinyoma hamundi akayitura akayamamaza burya nawe bariko aragufasha kwamamaza inkuru yawe y'ikinyoma ubutanze uburozi exactement ubutanze ishano nuko bwana musasanguzi igano cyo kigira kirekire ariko mbere ko tukirangiza reka tugaruke kuri aya masaso yavugiye mu kibira cya Nyungwe tukiyago gato wavuze yuko yavugiye kuri kote y'u Rwanda kandi tukaba tuzi y'u Rwanda ari benyemanyanga nibo baba ariko barikoresha kandi kugira bavuga ati Uburundi buratwatatse buciye mu kibira
bwana journaliste mbabarire hari akanani bagiye kuvuga ahubwo abantu kantu bakumve igihugu cy'u Rwanda kiramaze gutegura kwigaba ko ibitero ibihetangabo bitatu kuva mu kwezi kwa11 ku mwaka duhejeje sivyo baramaze gutegura kwigaba ko ibitero ibihetangabo bitatu bonyene ubwabo haraho babigavye igitero kabisa barica n'abantu mugabo bagira amahirwe make ibitangazamakuru international ntibyagice bivuze ko warashaka ibitangazamakuru kandi ntibyabivuga ko gaca kabakamizwe n'ingoma bacabahomvye imbaga n'imbere yes n'ibindi bitero bibiri bakoze ibi byose rero kwari gushaka kwereka isinamakuru yuko ari abarundi canke FDLR bagavye ibitero ku Rwanda none kugira ngo u Rwanda rurabe ko gugabanura pression usanzwe iruriko mugabo byabaye nul et sans effet nkuko kivuze rero kumbura ashobora gusanga ari bo bari kubagerageza kuraba ingene bobesha yuko ari ubundi bikora batera nayo shwi kabone ko nibitangazamakuru byabo ngira ngo iyi nkuru ntabwo bayibandikiye neza abantu ngene bashikiriza kuko babo babesha ngo ndire tabara ngo yobe kiragaba bitero ku Burundi iciye mu kibiri no kubona musanguzi turangiza kino kiganiro twovuga yuko nkuko bivuze u Rwanda ibitero byose bitegura kwitera yuko biswata ibyo bagerageza kose bacamo kugira ngo bashobore kwagiriza ibindi bihugu urabona ko bidacamo kiretse muri Kongo bisa nuko bafatishije naho nibarindire igihe cyo mwanya ni question dito aha mu wundi twarabonye n'abarundi benshi bagenda babafasha izo propaganda zabo twarabonye bavuga ngo FDLR muyinga urumva ngo mukayatsa kumva ngo Burundi bwateye u Rwanda buciye mu kibira mbega kuri ba bantu bagaburirwa ubwo burozi bakabgaburirwa n'abarundi batari ngaha mu Burundi bahunze igihugu cabo mbega abo bantu muri rusange ndashaka kubabwira ikintu kimwe kizoza kirabafasha na cyane muri bino bintu baza baragaburirwa nk'uburozi bakabigarurirwa n'abantu bari hanze y'igihugu bahunze igihugu bwana journaliste ikintu cyamengiye kuvuga ni giki nabivuze barabe source y'inkuru yiba yavuye sibyo ugenda urabe aba barundi bari kubatangiza inkuru bari kubatangira amashano nkoresha imvugo ni babandi ugiye kurabe yo bahunze bava nta kintu na kimwe kizima bigeze bamaje igihugu sivyo ni babandi nuvuga ko bonkejwe kwibere ribi sivyo namwe bonse kwibere ribi basanzwe de nature araba negativisme ntibigera biyumvira ikintu ciza muri bo nukuvuga ikintu cyose cokoreka kidakozwe nabo bacita kibi cyo ni cambere abantu rero niko baraba neza abo nabo murabazi ni ba Pacifique ni nahazwe Chimamanda Moses wengi asino Murundi ni vyarundi wa mujya sino Murundi kabisa baramwandikira scenario hamba bakamuhereza akadibyo ashikirije abantu mu byukugiye kubaraba uzosanga atakintu na kimwe kizima bigeze bakora ahubwo hari umuntu araho yakarantera inkuru na journaliste arambwira ati bariya bama bafise mu mitwe yuko bazoja kuba mu mazu yubatswe n'abandi babanje komora abayubatse kubica nukuvuga ni babandi nkoshi ngo kurobeza abana barobeza aramenya amasaha babuhiye abayase hahandi kadomo acakara bakajya cyane aba nabo ni nkabajya kuko imyaka bamaze batwara igihugu mfatira Pacifique ntazi imyaka 40 ni giki bakoze mu byukuri rien du tout cyo bakoze nyine iteka we yavuze ati cyo bakoze bisha abantu sisa nivyo mbona ko mvuga ibintu biri positive uyu munsi rero bariko bagira iki baranavyivugira uti ajya mazu bubatse sibo bayubakiye twebwe tugomba rero dutahe kuyabemo ibi bona journaliste ni navyo na FPR Inkotanyi yakoze mu Rwanda ugendera b'Kigali uzuperereze bwana journaliste amazu yubatswe kuri Habyarimana ico bakora gusa barakubura amabarabara ya mazu bakayasiga amarangi najya amabarabara yubatswe kuri Habyarimana na stade amahoro yubatswe kuri Habyarimana sivyo nta bintu bakora aba bantu nta kintu nakimishira mbere baza bakamodifya akantu gato gusa shagwenda muri Goma bari ko bavuga ngo baba ni Japo bavuga ni Kore sinzi igihugu bayigereranya
ubu aka kanya bagiye bafata lampe d'éclairage yes ajya maje de lumière barekerera iki tusa barakura amabarabara yubatswe nande na leta ya Kongo bariko bavuga ngo guma bayigize nziza ngo goma ngo nibisagara ni iyo nyubako nimwe bubatse nta nimwe bivuze ngo rero aba bantu barareka abakozi bagakora hama bo bagaca baza gusarura ibyo batarimye nibirobezo nta kindi bakora so rero abandi turi mu gihugu tumenye bano bantu ni bandi nibirobezo none ikirobezo ni iki cyo kubwira wowe uri ku kivingo ube ucemere cyangwa ungucemerere kandi tu wapi nta kindi bajeje no guca intege abakozi aba rero twarababonye muri 2015 aho badushikanye turahazi utabamenye kumbure azobamenyesha narindire niyo mpamvu rero tutagomba kubatiza umurindi nitubareke bibe nka kwa kundi n'usaba ngo no gusubira mu muyaga nk'ibisuze mu muyaga voilà tubareke nyuma basubire mu muyaga byijana canke yisovye mu gutsu voilà twebwe tubandanye twubaka igihugu cyacu hano ibyo nabyo bavuga ngo bazoza kuba muri amazi bamenye yuko umurundi wa 93 siwo muri 2026 batandukanye 93 kujya kundadaye bamutwaye ku macuniro abarundi barabaremye mu bwo bagafata umuti bakagunya umutima ntibace bakora nk'ibyo bari bifuje kubera ko igihe bica ndadaye bashatse ko abahutu baca birara mu batutsi nibyo bari bakeneye ariko bagumye bafatanye mu nda abo abadundumuwe kabisa bakabona biranse bahisemo gufata umuheto kugira bahangane na leta apana n'abene igihugu bandi rero kuri iyi nshuro sinibaza yuko bishitse ngo babe bohangara son excellence abarundi boguma bariza amaboko mugazobaje sindavyibaza kabisa bana musangozi tuyazi bitari bike ariko nk'agasoni karugira ijambo rimwe cange tubi mu kanya gato ushikiriza abadukurikiranye hama turangize tubategurire n'ibindi ubona haracari kare cyane yes mu kurangiza kino kiganiro cyacu bwana journaliste nuko twomenyesha badukwitana yuko uyu mwaka tugiye kubaha variety ibiganiro umwaka uheze twagumye cyane ku mirongo y'urugamba kabisa wakenera amakuru yo ku mirongo y'urugamba ataheye yarondera kuri BM4 plus mugabo uyu mwaka tugiye kubaha amakuru novuga atandukanye cyane cyane tuzokibanda ku butaka bwacu hari abantu bamaze iminsi batanga amakuru y'ibinyoma hariho n'amakuru n'ibintu biba mu gihugu cyacu yiza bitigira bishikirizwa kwitangazamakuru nabyo twebwe uyu mwaka kabisa mugumane natwe tugiye kubashikiriza amakuru kugira tukabashikiriza amakuru yo ku mirongo y'urugamba ku mwanya niko tuzobashikiriza n'amakuru ku mwanya y'ibiba mu gihugu cy'u Burundi nuko nkunde ndagushimire cyane kandi ndagushimire bwana journaliste ariko kandi abagiye mu misa abagiye mu mashengero atandukanye ngo baze gutwibuka mu misabisho byabo cyane gose nuko kandi ndabashimire cyane mwebwe mwese mukomeza kubana natwe mu biganiro tubashikiriza n'amakuru nizera yuko ibiganiro nk'ibi ku musangozo yavuze tuzokomeza kubigwiza kuko turabona yuko bikenewe cyane abenshi mwagumye mu bidusaba yuko twobigarukana ndibaza 2026 tugiye kubikora cyane kandi gose aho tuzogerageza kubazanira ibiganiro novuga yuko vy'akanovera vya patriotisme nko dusanzwe tubikora hari ugwaruka rwinshi rwa dutelefone tubwira ati twari hanze y'igihugu mwaratumye umutima usubira gukubita ku gihugu nukuri tunangubu turaje kugira ngo dushobore gusangira cyane ibyiza bivugwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi abavuga nabi igihugu nabo bitwaje bitagenda neza dushobore kugara imipaka nuko rero ndabashimire turongera mu bindi biganiro vyacu bye bye.